bakunzi ba radio umurisho turabaramukije aka ni kakanya kukumviriza ndondeza mushikirizwa na Fokode kubijanye n'abanyagihugu b'u Burundi bagenda barafatwa n'inzego z'umutekano mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro ndondeza cuno musi kigiye kubaganirira kubijanye n'ifatwa be n'ibugwa irengero ry'abasore babiri Bienvenue Ndacayisaba na Jérôme Ntakarutimana babuzwe irengero kuva kwigenekerezo rya mbere Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2020. Kiganiro ndondeza muramaze kukimenyera, murazi ko mu mwanya wa mbere tubaho umwidondoro wabafashwe bakabugwa irengero ryabo. Mu gice kigira kabiri naho tukaza kushimika ku bijanye n'ingene bafashwe bakabugwa irengero ryabo, eka mbere n'ibyakozwe bijanye no kubarondeza. Bienvenue Ndacayisaba be na Jérôme Ntakarutimana n'abasore babiri basa n'abangana, bafise byinshi bahuriyeko haba mu bijanye n'amashure yabo, ubuzi, eka mbere n'ibijanye n'ivyiyumviro byabo vya politique nk'uko mugiye kuvyumva. Bienvenue Ndacayisaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 991, akaba ava ku mutumba wa Namande, aho ni muri commune Rusaka mu ntara ya Mwaro. Mukaca kandi mwumva ko Bienvenue Ndacayisaba yabuzwe irengero afise imyaka 29 y'amavuka. Bienvenue Ndacayisaba yabuzwe irengero kandi amaze umwaka yararangije amashure yisumbuye aya bita Humanité Générale, akaba nkuko twabibwiwe na bamwe mu bajyango biwe bariko baritegura kumuronderera ko yoja gutangura kaminuza y'abigenga. Mu kurindira ko yoshobora gutangura kaminuza, Bienvenue Ndacayisaba yaciye araba ivyo yoba arakora. Nkuko twabibwiwe n'abamwegereye, Bienvenue Ndacayisaba yari afise akabutike yadandarizamwo aho iwabo muri commune Rusaka. Ikindi twongera ko nuko Bienvenue Ndacayisaba twumvise ko yabuzwe irengero yarakira umusore, akaba atamwana twumvise ko yoba yarasize. Mugenzi we nawe Jérôme Ntakarutimana yavutse nawe nyene kuri uwo mutumba wa Namande, ariko mu gace batubwira ko arako hirya aho bita mu Micamo, aho turacyari kandi muri commune Rusaka mu ntara ya Mwaro. Jérôme Ntakarutimana we yoba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 993. Aha mukaca mwumva ko ashobora kuba yabuzwe irengero afise imyaka 27 y'amavuka. Co kimwe na Bienvenue Ndacayisaba, Jérôme Ntakarutimana nawe nyene yaraherutse kurangiza amashure yisumbuye aya bita Humanité Générale. We nta kazi nawe nyene yari bwaronke, akaba yari yitegurira kuja gutangura amashure ya kaminuza. Co kimwe kandi na mugenzi we Jérôme Ntakarutimana yabuzwe irengero akiri umusore, akaba atamwana twumvise ko yoba yari bwaronke. Mu bijanye na politique, Jérôme Ntakarutimana na Bienvenue Ndacayisaba bose barabanywanyi b'umugambwe utavuganwa n'ubutegetsi CNL, kandi bose uko ari babiri twumvise ko bari baragize umwete ukomeye ku bijanye n'imyiyamamazo no kumenyekanisha umugambwe CNL mu kwitegurira amatora yo mu 2020. Muri aya matora Bienvenue Ndacayisaba we yaranitoje, akaba yitoje mu nama mpanuzo jambo ya commune Rusaka aho nyene mu ntara ya Mwaro, akaba yitoreje ku mutumba wa Namande. Nayo Jérôme Ntakarutimana twumvise ko yarajejwe gukurikirana ibikorwa by'umugambwe CNL ku mutumba bita Rucunda. Sinzi ko izina ndarivuze neza kuko nsomye uko ryanditse, batubwiye ko ari Rucunda aho nyene muri commune Rusaka mu ntara ya Mwaro. Icyo twashoboye kumva kubera bino bikorwa n'umwete wabo udasanzwe bari bafise mu bijanye no kumenyekanisha umugambwe CNL, nuko bano basore babiri bari bamaze gutega ubwoba.
umuntu yaboneka ko yarabangamiye cyane muri ico kiringo yakunda kubagabisha yari umuhisi Egide Kwizera. Ico gihe yari umunyabigega wa komine Rusaka. Tuvuze umuhisi kuko abagiye barakurikirana amakuru yo mu kwezi kwandamukiza mu mwaka wa 2021 abano uyu Jerome bambe uyu Egide Kwizera n'umukenyezi wiwe bahavuye bagandagurwa mu gitero cyabereye aho muri komine Rusaka, igitero cyahitanye n'abandi bantu bose hamwe abahitanye bakabashika indwi. Naho twumva ko hariho iryo terabwoba, naho twumva ko bano basore babiri bari bafise bino batera ubwoba, icyabuza ko bo babandanya umwete wabo mu mugambwe wabo wa CNL. Kumbure akaba ari byo bisigura ibyahavuye bibashikira bijanye no gufatwa bakabugwa irengero ryabo. Ubu rero tugiye guca ku gice kigira kabiri kijanye nyene n'ivyo by'ingene bafashwe bakacabugwa irengero ryabo. Aha twabanza kwibutsa ko mu kwezi k'umunani mu 2020 hari igitero cy'abagwanyi cyavuzwe. Ico gitero kaba citiriwe cyane umuhari Red Tabara. Ico gitero cyahereye mu ntara ya Rumonge, mu nyuma kirakwira abagwanyi bavuga ko bagiye baraca mu makomine atari make mu ntara zitandukanye z'igihugu. Muri ayo makomine abagwanyi bavuzwemwo harimo komine Rusaka mu ntara ya Mwaro, aho hari amasase yavuze naho atagitero nyezina umuntu yovuga kuko hatigeze havugwa intambara hagati y'abo baroberi ba Red Tabara be n'abajejwe umutekano aho muri komine ya Rusaka. Kwigenekerezo rya 31 Myandagaro aho nyene mu 2020 niho wararongoye igipolisi mu ntara ya Mwaro OPC2 Agaton Kasha yagenda ku mutumba wa Namande aho nyene muri twamaze kuvuga muri komine Rusaka, cyane cyane yatumbereye urugo aho Bienvenue Ndacayisaba yaba, agenda agiye gusaka ugo rugo. Imana yarakinze kuko abari baronderwa cyane muri uwo munsi yari uyu nyene Bienvenue Ndacayisaba na Jerome na Karutimana. Ako kanya Agaton Kasa na polisi biyo waje gusaka basanze bano bantu babiri atariho bari. Ntitwashoboye kumenya neza ko Jerome na Karutimana na Bienvenue Ndacayisaba bo bari bamenye hari waburiye ko bagira bafatwe baraheza barahunga, nuko bari basanzwe bafashe umugambi wabo iprograme yabo yuko batahari bagiye ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya. Ico bikoze Agaton Kasa n'abapolisi ntibashoboye gufata uwo munsi Bienvenue Ndacayisaba na Jerome na Karutimana. Bamaze kubabura bahavuye bavuvudikira abandi basore batatu bahasanze. Muri abo harimwo murumuna wa Bienvenue Ndacayisaba yitwa Ige Bukuru. Ige Bukuru yari umwana w'imyaka 17 yiga mu mwaka w'umunani kuri lycée communale ya Shombo. Barafashe kandi uwundi musore yitwa Fabrice Nduwimana ava mu Rucunda, cyo kimwe n'uwundi twumvise uwundi musore yitwa Pacifique. Bano basore batatu Agaton Kasa yaciye abajana ku mugwa mukuru wa komine Rusaka, maze abajana ku mopeji waho. Uyu mopeji yitwa Desire Mpawe n'Imana arafata kanya wo kubabaza no kubandika, maze mu nyuma babasore batatu baca bashikirizwa wararongoye iperereza mu ntara ya Mwaro muri ico gihe witwa Gerard Ndayisenga. Gerard Ndayisenga no muntu amaze kuvugwa mu mabi menshi cyane mu isekeza ndondeza, tumaze kumuvuga mu madosiye atari make y'abantu bagiye barafatwa bakabugwa irengero, ahandi nahakunze kuvugwa mu bantu afata agaheza karasa. Aranavugwa cyane mu bijyanye no guhohotera abantu ku rugero rudasanzwe. Akaba yarakoreye mu ntara zitari zike, izina ryiwe ryaravuzwe mu ntara ya Gitega, mu ntara ya Karusi, mu ntara ya Kayanza, yaravuzwe kandi mu ntara ya Muyinga, yaravuzwe muri Bujumbura Rirare, aravugwa cyane no ngaho mu ntara ya Mwaro. Amakuru dufise muri kino kiringo akaba aherutse guhindurwa, araheza arungikwa gukorera ku biro bikuru by'iperereza hariya mu Irohero
hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Kuba bano basore batatu bahawe Gerard Ndayisenga byateye ubwoba budasanzwe mu miryango yabo, ari naho baca batabaza, maze na twebwe muri ndondeza biradushikira, dutangura gutabaza imisi yose kuva tuvyumvise gushika abo basore batinde baboneke. Basubiye kuboneka haciye imisi 9, baboneka kuwa 9 Gitugutu mu 2020 aho batwawe kuri parke ya Muha mu gisagara ca Bujumbura. Igihe bano basore batatu bajanwa, bara basore bamerewe nabi cyane, baboneka ko bakubiswe vyagorana ko batambuka. Iruhande y'ivyo tukaba twaronse amakuru ko bari bamaze imisi 2 badafungurirwa. Ico gihe batwawe kuri parke ya Muha bakuwe mu gasho k'iperereza hariya kuri Cathedrale, hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Uwo musi nyene batwawe kuri parke, baciye binjizwa ibohero rikuru rya Mpimba. Igihe abajyango babonye bano basore batatu babonetse, ariko abasore babiri Bienvenue Ndacayisaba na Jerome Ntakarutimana bo ntibaboneka, byarateye ubwoba mu miryango, batangura kwibaza ko bano basore babiri bashobora kuba nabo baragiriwe nabi bikomeye. Muti mbega none Jerome Ntakarutimana na Bienvenue Ndacayisaba nabo bahavuye bafatwa ryari? Mu gihe bano barumuna babo bafashwe itariki 31 z'ukumunani, Jerome Ntakarutimana na Bienvenue Ndacayisaba bo bafashwe kuwa mbere Nyakanga mu 2020. Bafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya. Vyagenze gute? Amakuru dufite mu isekeza ndondeza avuga yuko OPC2 Agaton Kasa amaze kubura Bienvenue Ndacayisaba na Jerome Ntakarutimana igihe yagiye gusaka hamwe n'amande ku mutumba wa Mambe wa Namande, yaciye atangiriza mu ntara ya Muramvya, atangiriza mu gipolisi no mu iperereza bakora ibishoboka byose kugira ngo bafate abo basore. Uko yabikoze niko byahavuye bigenda. Amakuru dufise avuga ko babasore babiri bafatiwe ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya. Mu babafashe hakaba ariho imbonera kure zibiri zari zibazi neza cyane. Abo nabo yari witwa Omer, imbonera kure yitwa Omer Sabumuremyi, be n'iyindi yitwa Prosper batazi raporo, asanzwe ari umunyamabanga wa komine Muramvya. Bano bose barazinanye kuko bize ku mashuri amwe, bose bize kuri lycée communale yo mu Ishombo aho muri komine ya Muramvya nyene. Bari abantu bazinanye gose. Bano basore rero imbonera kure batangira bamwe babiri baraheza babereka igipolisi kirabafata. Amakuru tunafise avuga ko uyu Omer Sabumuremyi yagiye naherekeje ari kumwe n'abapolisi, yagiye ashoreye bano basore babiri igihe bajanye muri komisariya ya Muramvya, aho benshi bakunze kwita kuri brigade ya Muramvya. Amakuru twakuye ngaho mu gipolisi i Muramvya avuga ko bano basore babiri no kuvuga Bienvenue Ndacayisaba na Jerome Ntakarutimana baciye bafatwa, barasambishwa aho kuri komisariya ya Muramvya, bongera baranahapfungirwa uwo musi. Hageze umugoroba, amakuru dufise avuga yuko Bienvenue na Jerome baciye bashikirizwa umukuru w'iperereza w'ico gihe mu ntara ya Muramvya, akaba yari witwa OPC2 Felix Havyarimana. Kuva bahawe Felix Havyarimana, Bienvenue Ndacayisaba na Jerome Ntakarutimana nawe urasubira kubakubita ijisho. Amakuru yuko bahawe uyu mukuru w'iperereza ico gihe tukaba twayahawe na bamwe mu barongoye igipolisi mu ntara ya Muramvya. Ico twobibutsa nuko hari amakuru menshi yavuzwe muri ico kiringo avuga ko hari abantu benshi bagiye barafatwa bagapfungirwa ku rugo rwa Felix Havyarimana, aho banahohotewe bikomeye cyane. Hari amakuru yamwe bashoboye gusubira kuboneka mu nyuma, biboneka nyene ko bahohotewe bikomeye. Ntituzi ko Bienvenue Ndacayisaba na Jerome Ntakarutimana baba baramaze iminsi nabo bapfungiwe ku rugo rwa Felix Havyarimana, bakongera bagahohoterwa ubuzima bwabo. Nuko uyu Felix Havyarimana yoba yaciye hamagara bamwe batwara igipolisi n'iperereza mu ntara ya Mwaro, no kuvuga Agaton Kasa na Gerard Ndayisenga, kugira ngo bafate ba bantu bari baratangirije ahi Muramvya.
gushika ubu ntituzi na kimwe ikintu cyashikiye bano basore babiri. Icyagiye gutangaza bikomeye mu nyuma nuko hari umutahe wavuye muri parke ya Bujumbura Rirara muri isanzwe ikorera mu Kabezi. Uwo mutahe uja ku muvyeyi wa Bienvenue Ndacyayisaba Inamande muri commune Rusaka, ukaba ari umutahe watumako Bienvenue Ndacyayisaba ngo yitabe n'ingoga parke ya Bujumbura Rirara. Ibi rero byaje bitangaza gose umuvyeyi mbere n'abamukiriye umutahe aranabwira ati nimureke kuncurira, ndiko mbaza umwana iyo yagiye, ndiko mbaza iyo bamushize kuva afatiwe Muramvya, none namwe muzaniye imitahe ngo niyitabe parke nkuko mwibaza ko iyo bari muhira. Iki rero cyagumye gitangaje gose kuko Bienvenue Ndacyayisaba yegukira parke ya Mwaro kuko yaba muri commune Rusaka. Abari kumukurikirana abitwa ko bari kumurondera yari kwa parke ya Mwaro. Abandi yindi parke kumbure yari gushobora kumurondera ni parke ya Muramvya aho yitwa ko yafatiwe n'igipolisi hamwe n'iperereza. Ingene rero haza kwaduka parke ya Bujumbura Rirare nta numwe azi iyo byazananye. Abakora amatawuhoza bakakwiye kuja kubaza procureur wa Bujumbura Rirare iyo byamuhereye ngo atumeko Bienvenue Ndacyayisaba, kandi tweho twari ko dutabaza tubaza uwo muntu iyari. Nkuko maze kubivuga mwisekeza ndondeza ntako tutagize dutabaza, turatabaza duciye ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane ku rubuga rwa Twitter, turatabaza abategetsi b'igihugu, yabo mukuru w'igihugu, yaba leta y'u Burundi, yabo mushikiranganje w'ubutungane, yabo umugwi w'igihugu rabize gatakazi na muntu CNDH. Twagumye twandika incuro nyinshi cyane tubaza hano basore babiri iyo babashize. Nta mutegetsi numwe w'u Burundi yigeze yishura kuri ico kibazo gushika uyu munsi. Ikiganiro tukatugikoze haciye amezi 8 atawuzi irengero cy'aba basore babiri. Ikindi nuko bamwe mu muryango w'aba bantu bahamagaye wararongoye iperereza mu ntara ya Muramvya, ni kuvuga OPC2 Felix Havyarimana. Icyo yabishuye kwabaye kubatukagura avuga ati jewe nta bantu mfata, genda mubaze procureur wa Muramvya ni bashobora kubishura kuri ico kibazo. Ubu rero abo tubona bategerezwa kubazwa ibijyanye n'ibugwa irengero ry'aba basore babiri. Ubwa mbere bwo nuko twavuze ko ari imbonerakure zibiri, uwitwa Omer n'uwitwa Prosper. Imbonerakure zo ngaho Muramvya zibonera ko zagize uruhara rukomeye mu ifatwa ry'aba bahungu, maze izo mbonerakure zifatanije n'igipolisi baca batwara mu gipolisi cya Muramvya. Aha nawe akaca hinjiramwo umukuru w'igipolisi ngaho mu ntara ya Muramvya, nawe ateza gusigura abantu yari yafashe iyo yaciye abashira. Ubundi tubona ategerezwa kubibazwa ni OPC2 Felix Havyarimana, yararongoye iperereza aho mu ntara ya Muramvya, avuga ko ari we wa nyuma yahawe bano bantu. Abandi bategerezwa kubibazwa ni OPC2 Agaton Kasa, ari we yatangirije ngo bafate bano basore babiri. Ivyo byose bamaze kwamufatira yategerezwa kuca kurikirana iyo bano basore bagiye. Ubundi ni Gerard Ndayisenga, yararongoye iperereza mu ntara ya Mwaro, nawe nyene nta nkeka ko yakurikirana bano basore, ateza ko yarakurikiranye ikibazo cyabo. Abo bantu bose nibo bategerezwa kubibazwa. Bamwe muri abo baramaze guhindurirwa amabanga nka Felix Havyarimana, dukoze ikiganiro atakiri Muramvya ahubwo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Gerard Ndayisenga twamaze kubabwira ko nawe nyene atakirongoye iperereza Imwaro ahubwo akorera ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura. Commissaire Agaton Kasa nawe nyene ntakirongoye igipolisi Imwaro, yaramaze guhindurwa. Ariko ivyo ntibibuza ko bokurikiranwa bakabazwa iyo runo rwaruka rwagiye. Twonarangiza tunavuga ko ibugwa irengero rya Bienvenue Ndacyayisaba be na Jerome Ntakarutimana be n'inyifato abategetsi b'u Burundi bagiye baragira byishe ikizere abarundi bari bafitiye ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye, kuko guhera aho byaciye biboneka ko nawe nyene agiye kubandanya ingendo y'intwaro y'uwo yasubiriye Petero Nkurunziza, aho abantu bagenda bafatwa mu nyuma bakabugwa irengero ryabo, abategetsi nabo bakaguma binumiye ukamengo cyo bajejwe abanyagihugu. Aha rero niho tuciye turangiriza ikiganiro cy'uno munsi, tukaba tuzosubira mu kindi kiganiro. Murakoze.